itandukaniro riri hagati y'amavuta yo mu gakuza n'amavuta y'umuhembe. Cyo numvise mu mutima ko mugoroba nabwe muri no minsi hari ibintu byacanganye. Hari ubwo bariko barakorana, bamwe bakorana bafise amavuta yo mu ihembe, abandi bakorana barimo amavuta yo mu gakuza. Bagenda na ishari n'inzigo, agenda baratega imitego. Ariko ngo nababwire ngo Satani wa mubi yamazana impagarara ngo agire gute aturase imyambi. Ariko ndashobora gushingura akarimbi k'umusaraba Yesu yagize gute. Yesu nashimwe. Turafise Imana. Muri ibyo yavuze ngo turafise Imana uko biri. Amen. Nawe Satani agagwa arabesha, ntashobora gushingura akarimbi k'umusaraba Yesu yagize gute. Amen. Ko turafise isezerano ko Imana iri kumwe natwe guhera uno munsi gushika ku mpera y'isi. Imana nishimwe cyane. Shingiro ry'umwami n'abamukije amahoro y'Imana mwese. Mwiriwe mwiriwe. Abakozi b'Imana mwiriwe. Yesu nashimwe. Reka nanje mvuge icyo Imana yasize mu mutima kangahe. Dusome hariya mu gitabo cya Zaburi ya Dawidi, igice cya 23, tuharabe umurongo umwe, umurongo wa 5. Zaburi igice cya 23, umurongo wa 5. Handitse ngo untegurira ameza mu maso y'abasi banje, wasize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekara. Dusome hariya mu gitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8, tuje gusoma hariya ku murongo wa mbere. Abisirayeli basaba Uhoraho babaha umwami. Maze Samweli ageze mu zabukuru, abahungu biwe abagira abacamanza b'Abisirayeli. Imvura yiwe yitwa Yoweli, ubuheta yitwa Abiya, baba abacamanza b'Berisheba. Yamara abo bahungu biwe ntibari n'ingeso nk'iziwe, ariko bakebereje gukurikira inyungu mbi, bakarya ingurire, bakagoreka imanza. Nuko abakuru b'Abisirayeli bose bakorana baja i Rama kwa Samweli, bamubaza bati, ehe raba urashaje, kandi abahungu bawe ntibafise ingeso nk'izawe. None rero utwirikire umwami wo kuducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ariko iryo jambo ryo mu wa 6, ariko iryo jambo ribabaza Samweli ko basabye ngo nabahe umwami wo kubacira imanza. Aheza asenga Uhoraho. Uhoraho abarira Samweli ati, niwemerere abo bantu icyo bakwatse cyose, kuko atari wewe banse, ariko ni jewe banse, ko mbiki umwami wabo. Murongo 8, bakugiriye nk'uko bangiriye muri byose, uhereye umunsi nabaduganye makuye muri Egiputa ukageza n'ubu, kuko bantaye bagasaba izindi mana. None rero nupfe, iri jambo nariwa, nupfe kubemerera, ariko
ubihanikirize cyane, bamenyeshe ingeso z'umwami azobaganza. Si ukurongora kugira gute? Mbega umuntu aganza uko agomba. Dushishikare uko ingeso z'uwo mwami zizogira gute. Umukozi w'Imana agana inyambona ahera akarabira mbere. Murongo wa 10. Samweli abamenyesha uko umwami azomerera. Nuko Samweli asigurira abantu bamusabye umwami ibyo Uhoraho yamubariye byose. Aravuga ati, umvire ubugene umwami agiye kubaganza azobagirira. Azofata abahungu banyu abashinzwe gukora iby'imikogote yiwe n'iby'amafarasi yiwe no kwiruka imbere y'imikogote yiwe. Abandi azobashinga kuba abagabisha b'ingabo, bamwe 1000, abandi 50, abandi azobagira abarimyi n'abimbuzi biwe, nabo ucura ibigwanishwa byiwe by'intambara n'ibyuma by'imikogote yiwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kandi azofata abakobwa banyu abashinge kuba abasyi b'imbazi n'abatetsi n'abacunzi. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, kandi azofata imirima yanyu n'imizabibu yanyu n'imyelayo yanyu ibiruta ibindi kuba byiza abihe abantu biwe. Icya kane, kandi azobatoza ikigira 10 cy'imbeke zanyu n'inzabibu n'amarari abihe abishikira biwe n'abantu biwe. Icya gatanu, kandi azobanyaga abagurano banyu b'abahungu n'abakobwa, yikubitire intogwa mu nka zanyu no mu ndogoba, abikoreshe ibikorwa byiwe. Kanye iri jambo rivuga itandukaniro riri hagati y'amavuta yo mu gakuza n'amavuta y'umuhembe. Cyo numvise mu mutima kuri mugoroba. Nababwire yuko iki gihe tugezemo ibintu byaracanganye. Bivuze ngo ibintu byaragize gute? Byaracanganye. Amavuta yo mu gakuza n'ayo mu ihembe byaravananye. Hano rero nagomba kubabwira Abisirayeli bakivanwa muri Egiputa. Umuseguzi yatubwiye mu miga ya mbere atubwira ati abantu twamatugorana. Yega suna munsi abantu bandi bagorana kuva kera. Abisirayeli ayo baboneye, urabona imico twaravuganye kuri jambo, ingene bamaze imyaka 40 bazunguruka imisozi mu bwabo. Imana irababwira bijya jambo ngo igihe mumaze muzunguruka iyi misozi kirahagije kebya murengana. Yesu nashimwe. Hanyuma rero bamye bagorana. Imana rero yari bahanye isezerano n'abo bantu bayo b'Abisirayeli yuko ariyo izoguma ari umwami wabo, atawundi mwami akenewe. Hanyuma rero abami bo mu isi n'abatwari, ariko Imana ni umurongozi. Turi kumwe ni umurongozi. Imana yabyemeranije, yemeranya yuko izoba ariyo yama ari umurongozi wabo. Kandi yababwiye iti nimwashika mu gihugu naraye basogura ko nzokibaha, mukubaka amazu meza, hanyuma mukarya mugahimba mukabyibuha, muze mwirinde ntimuze mwibagire Imana yakuye mu gihugu cya Egiputa. Munzu yiki
umuja umuja murumva icyayi cyo ni ikirundi gitahuka. Umuja n'umukozi mbega barangana. Umuja akorera ngahe? Umuja akorera ubusa. Naje nyine ntabwo kuririmba. Umuja ndasangira nawe umuja. Ingorane z'umuja ahaja akariye niwe yama atangura mu gitondo kubyuka abo mu rugo batarabyuka, akagenda mu muberekera hajya baca muko basohoka, akubika inda hasi bakamucaho yubise inda hasi. Uko nicyo gikorwa cy'umuja. Abisirayeli bari mu gihugu cy'umuja, Imana irakuzayo ukuboko kwayo k'ubushobozi. Hanyuma amasezerano Imana yarasezeranye yuko ari izoguma ari umurongozi wayo. Hanyuma rero bidakenewe ko batwagwa n'umwana w'umuntu. Yari ihanga ryera Imana yituranirije. Hanyuma rero bageze ahantu muri icyo gihugu baribagira Imana yabavanye, bamaze kurya bagahimba bakabyibuha. Bibiliya tubwira neza baritegereza umukozi w'Imana ngo babona arashaje. None ko ushaje uzodusigarana n'abandi. Barigeranya bose. Rero umukozi w'Imana we yateguye abantu kungu biwe yuko ari babiri, hanyuma abagira bacamanza. Mugabo ngabo bari bafise umutima nk'uwiwe. Hanyuma rero barabona ingene mu guca imanza bagoreka badatumbereza. Hanyuma rero n'ingene bamenyereye kurya igiturire aricyo ngurire. Hanyuma rero agati niyadushigarana aba tuzobakuramo iki? Bose bakondorera hamwe y'umukozi w'Imana Samweli ari. Yesu adufashe cyane. Amubwira bati mushinga ntahe ikituzanye ngaha, twagiye inama turabona turafundika ijambo tujye kugusaba nk'uko yo wamuduserukira ku Mana tugutumana ijambo. Urabona yuko abahungu bawe wabyaye ukaduha kuba abacamanza zacu, ntibafise umutima wawe, kandi ikindi mu manza zabo ntibazi guca urubanza rutumbereje, bama bakebya bama bagigiturire n'ibindi bene ibyo. None tuje ugutumana ijambo ngo tubwire tubaririre Imana uti baragusabye ubatabare ubahe umwami wo kubaganza. Yesu adufashe. Iryo jambo umukozi w'Imana wakiryumva rica ribabaza iki? Ribabaza umutima wiwe, kuko yiyumviriye ataba abantu basaba umwami wo kubaganza barirukanye Imana muri. Bica bituma rero ngo arababara cyane. Hanyuma rero nta kundi yabigenza, yategerezwa gukora ibico bamubariye bamutumye kuko nyuma yo kubita. Hanyuma rero acaragenda, maze kugenda rero arabyigana Imana ati baba nuko begeranye bose babwiye ngo nubimikira umwami wo kubaganza. Hariya mu karere k'iwacu hari Kiremba, hanyuma harigeze ko mwigeme umwe. Hanyuma rero aho yakora ku ishuri bamuvuga ko nyamukobwa yiganza. Buri mupasiteri twari kumwe amugati wa mukobwa baravuze ko biganza. Ati neza ndiganza ko ntafise uwunganza, none ntegerezwa kwiganza. Niso udafise umuganza ategerezwa kugira gute? Kwiganza. Mugari habera nk'umuganza ko haje umuntu akavuga Imana ibikira nawe. Kuganzwa no kurongorwa ngo bazishingira mu kuranga. Kuganzwa no kurongorwa mwifuza ikiye?
urogorwa. Ubwo kuganzwa nta muntu aganzwa uko agomba, kuko iyo uganzijwe uko ugomba ntuburaganzwa. Umukozi w'Imana rero Imana yamubwiye iti umviriza rero, kugira ngo ntibabe bagutera amabuye, genda ubemerere ubakora icyo bagusabye. Akabona ko katanyana bakubwiriye kuko nanjye mbwiriye, uhereye kuva kuri ba sekuruza bamye bakebya barantaye basenga ibigirwamana. None rero ibi bakugiriye si wewe bakugiriye, nibyo babigiriye uhereye kuri ba sekuruza. None nimutse kubemerera mugabo, imbere yo kubemerera utanga ubasigurire uko uyu mwami bari kubararongera azobamerera. Umukozi w'Imana atangura amukurikiranye kugira ngo abisomye ni ndwi, inomero ndwi, ariko arabivuga bakavuga ngo ime iki mwacyumvise, ime icya kabiri iki mwacyumvise, ime icya kane muracyumvise, ime icya gatandatu mwacyumvise, ime ic'indwi. Iki rero nimwabona ibi uko bikwiye ndwi bikabababaza, hazogera igihe cy'uko muborozwa n'uwo mwami mwitoreye. Ariko muri ko murabona Imana izokwica amatwe, nizogira icyo gera gute, izobishwa abantu ngo ime ntacyo biriko, ime twe turakeneye umwami wo kutuganza gusa. Umukozi w'Imana atasubira agenda asubira byongera byiga ihoraho. Imana ishyira mu biti nubemerere ubakora icyo bagusabye. Aho mwumva kari kanamye na gatoya n'ishavu n'akantu ku murongo igice cya 10 umurongo wa mbere ngo aca yabiriki. Mbega agakuza kava mu kirere cy'umuritsi, mbega agakuza kataracukurwa imbere muri ko hari iki? Umururazi. Nabwo icyiyumviro nk'uko nanjye niyumviriye ko umukozi w'Imana yarashavuye akabona ingene bamubwiye ibintu bitumvikana, akabasigura ibyo basigura byose ntibyinjire muri bo. Hari Mutama hari bwatemba, umukozi w'Imana agenda kumuhanura ngo yihane. Amubwira ati Mutama ugeze kuzabukura akwiye kwihana ukaba umuntu w'Imana. Nime aravuga ngo urahereje umwana ati yego, ngo ndakubarira ibintu bingoye, ngo mu bintu bingoye icyo kwihana ntikirimo. Mwahimora nataye umwanya wose avuga ngo ibingira ngo biriko birinjira, none ngo byo kwihana ntibirimo, mu bimugoye byo kwihana ntibirimo. Ati nakagaruka Mutama. Kozi w'Imana aravuga inyuma zishika kuri ndwi ibyo umwami bitoreye ko baganza azobamerera azobakorera. Numva kubyara ntutume biraryoshye, korora ntunywa amata biroroshye, kurima ntiwimbure biroroshye, ariko abantu bakakugira gute kubyumva. Basiguze babiri bavuga neza ngo imyaka Sawuli yakoze ari kumwe n'Imana yabaye mike, ariko imyaka myinshi yakoze nuko yakoze akora igihushane. Imana tubitakire kumwe kuko umururazi waciye urusha ingufu amavuta. Imana tugire neza cyane. Turabe hajya igice cya 10 umurongo wa 22 gushika ku murongo wa 24 kijya gice nyine cya 10 havuga ingene Sawuli yarera. Hajya igice cya 15
umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu naho bavuga ngo Sawuli agabira Imana, ntiyumvira Imana, yumvira abantu mu gishingo c'Imana. Hari igice cya 15 murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 28 hajya handitswe ngo Imana kubera igabiye imunyaga ingoma iyiha uyirusha imuruta. Siko Imana ifashe cyane. Uko rero niko bimeze ku muntu arimo amavuta yo mu gakoza. Reka tugende gato turabe amavuta yo mu ihembe. 16 dusome umurongo wa mbere. Handitswe ngo Samweli arabanuza Dawidi iki maze umwami maze Uhoraho abaza Samweli atuzogeza hehe kurira Sawuli kandi namaze kwanka kwaba umwami wa Israeli. Iki mu rutonde uzuza ihembe ryawe ry'amavuta uheze uze ngutume kwa Isayi w'i Betelehemu kuko nirongeye umwami mu bahungu biwe. Samweli arasiguza ati nogenda nte. Imana ishimwe cyane. Imana iti uzuza urutonde rw'Imana rero uzuza ihembe ryawe iki uheze uze utume kwa Isayi w'i Betelehemu kuko nirongeye umwami mu bahungu biwe. Acagenda 13 urabona murongo 13 nuko Samweli aca yabira rya hembe ry'amavuta ayamusuka ko bakuru be bamukikije. Kuva uwo munsi mpemu Uhoraho yamaza kuri Dawidi akabushungwe. Yesu nashimwe. Nuko Samweli arahaguruka asubiramo. Murongo 18 nagomba ndabereke uri mwaya mavuta iyo mwihembe ibimuranga. 18 umuhungu umwe w'umusore aramwishyura ati nabonye umuhungu wa Isayi w'i Betelehemu. Icyamuranga cya mbere Dawidi amaze gusuka kwa mavuta yari umucuraranzi w'iki. Bitubwira ngo inanga yo yari ifise imigengahe 10 kandi rero mu kwivuza akomanzi yari umucuraranzi w'umuhinga. Icyo ni cyambere cyamuranga. Icya kabiri yari umuhizi w'inkomezi. Umuntu kwaye mavuta y'imihembe ubuhizi. Icya gatatu yarazi kugira gute. Icya kane yaritonda mutagira gute. Icya gatanu n'umuntu yari umuntu w'ikiberengana. Icya gatandatu kandi Uhoraho yari kumwe nawe. Ibi nibyo biranga umuntu yasizwe amavuta. Ndabutubwira ngo wasize amavuta mu mutwe igikombe canje kiragize gute kirasesekaye. Yesu atubwire neza cyane. Hanyuma ndabereke ingene uri kwayo mavuta yo mu gakuza bibiri muri byinshi bimuranga. Dusome hariya mu gice cya 18 ngaha nyene. Yesu atufashe. 18 hereye ku murongo wa 6. Mubyumve. Maze mu itabaruka ryabo
Dawidi agaruka avuye kwica wa Mufilisitiya. Abagore bava mu bisagara byose bya Isirayeli babyina batamba baza gusanganira umwami Sawuli, bafise udushako tw'ingoma n'utundi tuvuga nk'inanga, bavuza impundu. Muri uko kubyina abagore bagenda bitabiriza bati Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi we yica ibihumbi iki? Murongo wa 8. Sawuli acaragira gute? Iryo jambo riramubabaza. Ati Dawidi bamuhanuye ko ibihumbi 2, nanjye jeho bampanuye ko uduhumbi gusa, none hari ikindi agisigaje atari ngoma? Kuva uwo munsi Sawuli yama araba Dawidi ijisho ryiza. Ikiranga uri kwa mavuta yo mu gakozi. Bwa mbere yaraba neza, aca ahindura akaraba ibihweka. Ubuzima byamugendetse neza. Amwitegereza acatangura kwica ijisho kumuraba. Ikintu cya mbere bizokwereka neza, nababwiye nti mu ntango n'ibintu byaravanganye. Uko biri uko twese turavugisha. Hanyuma rero yarakwiye gushima Imana ko yaramukuye ko umwasi. Abantu bose basoda biwe n'abandi bose bari bagerageje, arabatera ubwoba, bari biteye kujya kwigifyera. Ariko umuhitsi wa wundi arimo amavuta yo mwihere. Yesu nashimye. Ati urya Imana iramwumva, ndamubwira nka bya bikoko 2 idubu n'intambwe, Imana iramwumva ndamucizosi kuko yacokoye Imana idacokoye. Yesu nashimye. Hanyuma rero akoze icyo gikorwa, babona abantu bose, abantu abagore ni beza ariko bararirimba, siko? Aririmba kandi bariko bagira neza, ariko baririmba baryohewe rego kabisa. Ariko umuntu arimo ayo mavuta naho uzoririmba namunaka tugire kwa tutokura, ahubwo Satani agatisunika icyo ufise mu mutima gishira haboneka isokoro. Ijambo rya mbere riranga uyo muntu arimo ayo mavuta yo gakutsa ni inzigo n'ishari. Ibyo nibyo biranga uyu muntu. Agasigura neza, akavugishwa neza, ariko ubundi mwanya wa mururazi w'umutacukuwe, amavuta yinjijwe mu mururazi, za ngorane zari muri we z'ishari n'inzigo bigaca byigaragaza, bikaja habona. Yesu adufashe cyane. Ikindi cya kabiri ni iki? Bisome hajya nyine igice cya 18 hajya nyine muri kijya gice, dusome hariya ku murongo wa 20. Yamaze gusoma kuri 10, ariko duhere kuri 20. Hanyuma Mikali umukobwa wa Sawuli agomwa Dawidi, babibwira Sawuli, arabishima, aravuga ati nzomumuha amubereke. Icya kabiri kiranga umuntu w'Imana. Ega mvuga umuntu w'Imana, nubwo mvuga umukozi w'Imana, ari mari mavuta. Ategana iki? Mutego akawutega
wa wundi harimo amavuta y'umuhembe. Uko aramubona ibyo ariko arakora ko biri ku rutonde, kandi arabibona ibyo ariko arakora ko bimugira muto, ariko kugira ngo amushikire arondera kumutega imitego kugira ngo azomurye mutego. Dawidi yatezwe imitego myinshi, mugabo Imana ikwiye gusimbisha kubera ko amavuta y'iki igikombe cyo cyarigize gute gisesekaye. Imana nishimwe cyane. Uko rero n'igitandukaniro riri hagati y'abakoreshwa n'amavuta yo mu gakuza n'abakoreshwa n'amavuta yo mu ki. Yesu atugire neza cyane. Hariya tubonye dusamye tukabandanya hariya mu gice cya 31 bere ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 6 tubona iherezo ry'uyu muntu harimo amavuta y'umugakuza. Bwa mbere duhere ku bice by'8 yanditswe neza ingene ngo yagiye kuraguza, kuko yamaze kubona ko Imana yamutaye itakiri kuri mwe nawe, acagenda kuraguza. Arabaza mu gihugu cy'abarongoye ahoba umuntu yoba asigaye, kuko yari yamariye kwigera bose abahamagara imitima. Umwaca amubwira ati harasigaye agakecuru kamwe kaba ahantu yitwa Endori, atabona niko gasigaye gashobora guhamagara imitima. Baca yihindura yambara ubucocegwa, ahitana n'abantu biwe baramuherekeza. Mbega uraguza agenda ryari? Yikinga ijoro. Hanyuma rero ashika kuri Nyamutamakazi namubaza ati narinje numvise ko ubuhinga bwa ofisi ushobora guhamagara imitima. Ati aho tugomba kurutanga umugore ntuzi uwitwa Sawuli abahamagara imitima igeneye yabagisheje, ugomba kumwegera. Ati ndakurahiye uhoraho ntacuba mbare, none ugomba ko ndaguhamagarira nde? Ngo muhamagarire uwitwa Samweli. Samweli yari yarasinziriye. Eko hanyuma akoresha ya mareba yiwe, acabona Samweli aratanzamutse. Ati yo aturubuko, ati ndabonye igisa n'Imana. Gisa ko tatibonye mutama yambaye igikwera ashaje wazi. Ati yo ni Samweli, muzi wa Samweli. Namubaza ati unkaburiye iki? Uguriye iki mu gatiro kanje? Nubwo uhoraho Imana yampetse, nanjye nagize kuyamagara yarampetse. Ego kandi nta n'abakivugishwa n'Imana bakindoresha kwijisho. None abansi banteye ntako nshobora kuronka ikimfasha, nagomba ngufashe. Ego ati kimwe nakubarira ngiri hariya kwisi ndikirahinduka. Yakubariye ko base kumvira Imana, ko Imana yase kuba ugoma. Ati ahajya ndi ejo ntuzobora n'abantu bawe. Yarahumurije. Nandifashe. Herezo ry'umuntu harimo amavuta y'agakuza n'iyo n'abandi niko bazomera. Imana twiraniza cyane. Nagomba nababwire kuri mugoroba turondere iri jambo. Subiye hajya kurya murongo wa 16, hajya kijya gice cya 16 kujya murongo wa 18. Nibi nagomba kubabwira biranga umuntu arimo amavuta yo mu ihembe. Ubwa mbere Dawidi byamuranga ni kandi aribyo yakoresheje ni mu kwivuna umwasi Goliyati. Ubwa mbere twabonye ngo yari umucuraranzi w'iki, ariko aracuraranga
Sawuli impemu imaze kumuvamo yaciye mwinjirwamo n'impemu y'igikange. Iyo mukanze rero unarimwo amavuta ariko yamucurarangira inanga ngo nyampemu mbi y'igikange yakimureka akoroherwa kuko yaririmba hanyuma impemu y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero muri ubwo buhizi bwe ngo yari umuhizi mu rugamba, yarazi kurwana, yaritonda mu byo avuga, yari umuntu w'igikundiro kandi Imana yari kumwe nawe. Nagomba gucimbira kuri mugoroba, mbega ibi bintu bitanu birakurangwa ko Yesu nabahezerewe cyane. Dawidi rero ashavugira ijambo ati rero Uhoraho antegurira ameza mu maso y'iki kandi yasize amavuta mu mutwe, igikombe cyane kiragize gute. None rero n'iri jambo ry'Imana kuri mugoroba wumva wifuza kuboneka ko amavuta yayo. Twabonye uturorero tubiri turanga uri kwayo mavuta yo mu gakuza. Uri kwayo mavuta yo mu gakuza ni urutonde rw'abantu atari urutonde rw'Imana. Umuntu ashyizweho kubwo kugarariza kw'abantu asigwa ko amavuta yo mu gakuza. Aricyo gituma rero inyuma y'ibyo akora amarorerwa. Ariko muri kino kihe cy'iherezo nabwiye muri ino minsi hari ibintu byacanganye. Hariho twumva abariko barakorana, bamwe bakorana bafise amavuta yo mu ihembe, abandi bakorana barimwo amavuta yo mu gakuza. Bagendana ishari n'inzigo, agenda baratega imitego. Ariko ngoma ndababwire kujya twaririmba ijya ndirimbo 110 ngo Satani wa mubi yamazana impagarara ngo agire gute aturase imyambi. Ariko ndashobora gushingura akarimbi k'umusaraba Yesu yagize gute. Ninde aganzwa n'ishari n'inzigo kuri mugoroba? Harimo akoreshwa n'uwo mu rurazi wo mu gakuza. Agomba yuko Imana imucukura kuri mugoroba kugira ngo aronke ahayo mavuta yo mu ihembe ashikira. Turamuhaye kaze kuri mugoroba arengane hino. Uragomba kuri mugoroba ko Uhoraho ucukura. Ngwino bagukushe uze. Imana yabonye abanyeshari baririmba bafite ishari. Imana yabonye abaririmba bafite inzigo. Imana yabonye abateka imitego abandi. Haguruka uva muri iyo mitego, ntuzosubire inyuma ufise iyo nzigo n'ishari. Wowe n'ahantu namwe bizogushikana atari kuzimu honyine gusa. Banguka kuri mugoroba, Imana ikugire neza cyane. Hanyuma rero bahwanije gutunganya, tuza gusaba abakozi b'Imana, abantu bifuza amavuta yo mu ihembe bace badusengera mu izina rya Yesu. Muri iki gikorane tuzove hano twese turimo amavuta yo mu ihembe, ya yandi aranga umukozi w'Imana, ayo yakora Imana, ya yandi yagiwe mu bugombe bw'Imana. Umutima wawe wereterere urusengero rw'Imana yera. Numugoroba uriko urakora ibimenyetso n'ibitangaza, numugoroba uriko uratunganya ishengero. Turahereje kumva ibanga rikomeye ko muri twebwe hatakwiye kubamwo amavuta yo mu gakuza, kuko twamaze kumva ibyo atera ko ari imirurazi gusa. Kandi mu izina rya Yesu Kristo turasenze, mu izina rya Yesu twahawe, kugira ngo Mwami ibitero by'umwansi byama byateye abarimwo amavuta, mu izina rya Yesu
Yesu Kristo turasabye ubushobozi n'izina rya Yesu bwo gukiza abarwaye, bwo gutembagaza ubumuga, bwo gutembagaza ibyago byose mu izina rya Yesu Kristo. Turazi ko umwanzi adufitiye ishyari, turazi ko umwanzi adufitiye inzigo, turazi ko umwanzi adufitiye urwango, ariko Yesu waratsinze kandi Yesu waranesheje. Haleluya! Turasenze mu izina rya Yesu. Haleluya! Abo umwanzi yateje ibyago mu maguru, abo umwanzi yateje ibyago mu mugongo, abo umwanzi yateje ibyago mu mutwe, abo umwanzi yateje ibyago mu mbavu, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Harageze kugira icukuru y'umugoroba. Ubushobozi bwawe mwami nibumanuke kuba kwizeye Yesu. Nushimwe abo bose bagira amahoro, abo bose bakire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Bakoze wavuze ngo nimwasenga mwizere yuko ibyo musabye mubihawe kandi muzobibona. Tubisabye mu izina rya Yesu mwami wacu, amen. Kandi turiko turashima ko wadutegekanirije ibyiza nk'ibi. Gukorana kwacu si ukubusa, kandi aho dukoraniye biragaragara ko uco haba. Utugendera ikoraniro ryawe kandi uhagenza kugira ngo ugaragaze, uhezagire, uhembure. Wamaze kumva byinshi, inyuma y'ukumva ijambo ryawe uwo ari we wese aca yibona aho akinanirirwa, baciye bugufi kandi uje agupfukamira ati mbabarira, agirirwa imbabazi. Urababona aho bari, uwo ari we wese umugirire neza, umugirire imbabazi. Turibuka n'uwari yamaze gupfa kandi amanitswe aho w'ibyaha yakoze, nyiri imbabazi nyiri amahoro, aravuga ati uranyibuka Yesu, Jehova w'icyo nakoze, uranyibuka niwashika mu bwami bwawe. Yagiriwe imbabazi no ku munota wa nyuma. Urakoze kubazi umuntu wese mu ruhande rwiwe, ubafashe nyiri imbabazi nyiri amahoro, niko gupfukafuka, ariko badawe ibyago byose byabatsinda. Ahari ishari, ahari inzigo n'ibindi byose bisohoke mu izina rya Yesu. Uronke ikibanza mu bantu bawe nk'uko ijambo ryawe rimaze kuvugwa hariya. Eza tunganya, turabigusabye kandi turazi kubidukorera. Baje hano kugira ngo ugaragaze uko bari basanzwe bari, ibyabatsinze ntibikongere kubatsinda, ibyo batuye ubababarire ariko ntibaze basubire. Niko babwira na babandi ngo genda ntudusubire gucumura. Nuko urakoze kubagiriye neza, umwe wese mu ruhande rwiwe urakunda guharira, wicaye ku ntebe y'imbabazi. Uno munsi wemeye akihana, wemeye agaca bugufi, ntabakirindiriye kuzohanwa. Utihana niwe azohanwa. Ariko turi mu gihe cyiza cyaho umuntu agira ati mbabarira, mbabarire none ubagire neza weze, kandi byabatsinze ibyongeye kuzobatsinda. Bagende nk'abantu b'Imana, bize bigaragare mu mihana aho bagendera yuko ari abantu b'Imana, bagendera ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ugukorana kwacu guhere kubigaragaza. Hari abataronsi bakwe ngiri kuba hano, iyo dushitse muri bo nibigaragare ko twari kumwe n'Imana, kandi ko Imana yadutoroye n'ibyagorana bigiye gutsindwa. Hama mwami uko turi, uko bari, uze kugende kwigisha abantu umote bwa Kristo bwumvikane hirya no hino, gutyo twakura ubwami bwawe. Urakoze kuba babariye mu izina rya Yesu mwami wacu, amen.